reka no je na Monia tube bamwe mu gakiza k'Imana. Amen. Mana kandi rige jambo Monia yavuze ati agomba kizwe. Reka rige jambo rigume kuko yarivuze. Amen. Ntihagire igihinduka ahubwo ahebe niga muziki. Amen. Amen. Ayihebe mana, ayihebe vraiment. Turira mu izina rya Yesu Kristo ahebe ita muziki. Abandanya gakiza nkuko yabivuze mana. Mu izina ry'Uhoraho datuhambaye. Amen. Reka kabe nkakanya ka Monia Fleur mana. Ari jambo yavuze Monia Fleur ati mana ndakiya gakiza. Kuri wewe. Amen. Uwo ni Monia Fleur. Mana urabona ko vyari bibereye ni picture vyagaragayemo. Zige foto yagaragaje ariko asoma na Bibiliya. Monia Fleur yaraberewe muri kita kiza kiyo. Amen. Birababaje kwihakana umwana, birababaje. Kandi nyimba warakurikiranye. Wait. Bakuzi ba Loy TV. Birababaje kwihakana umwana, uzi yuko wavyaye umwana. Amaraso yawe, bro umwana numugisha bro. Wait. Waravyaye umwana. Oya. Uramwihakanye. Reka je sindavyara umwana. Ivyo bintu bisobanuye iki? Deja wewe nyene uhagaze ngaha uriyemereye ko umukobwa mwaryamanye. Ne nabihakanye. Why not? Utibaza ko ujya mwana ashobora kuba ari wawe. Amahigwe menshi arahari ko umwana ashobora kuba ari gwawe. Kwereka imana bose bagendanye yiyumviriye kuzana umwana iwawe yuko wewe uri se w'umwana. Nizeye ko uri Imana yo mwijuru kandi utanga gakiza utanga n'imbabazi. Amen. Twebwe kubana abantu twama twakosheje vyinshi, hari menshi tuvuga, hari vyinshi ducamwo, mana bitakunezera, ariko kuri no mwanya ndakiriye gutungana mu mutima biciye kuri wowe mwami Yesu Kristo. Amen. Reka ubwiza bwawe n'imbaraga zawe bimbeho mana nkuko abandi basenga mana ukabumva. Reka no munsi numva ijwi ryawe mbone nabo nari nakoshereje bose mana bambabarire. Mbone commentaire zivuga turahariwe. Amen. Data utanga imbabazi n'ikigongwe. Ndataramuje wa mugabo Satani. Yo tumasubira muri zingeso mbi zo gushwana zo gutukana. Kuri no mwanya no saha mizina ryawe gera Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yes bakuzi ba Loy TV andibaza uravyumva iryo ni sengesho novuga neza yuko wenyene uruhande gwiwe yikoreye asaba Imana yuko ashobora kuja mu gakiza akanasabira mushikiwe Monia Fleur avuga ati imiziki yo yiheba hagaragaye amafoto haravuga menshi Monia Fleur n'ukuri ndamukunda cyane ni mushikanje nawo mu bandi no muvuga ati ni mushikanje kuri rya jambo yatuye aravuga yuko yakiriye agakiza mana reka ukorere ku majambo yiwe mana rya jambo yatuye ntirisubira inyuma ahubwo apfuma hebo umuziki abandanya gukorera nkuko nanje ubwanje mvuze ati reka nihindure je na comedy ngeno na comedy ngiye guha agaciro na comedy no yiheba ariko nkakizwa Imana yo mwijuru ivyumve. Peace, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Rero hamunda kugira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is a gentleman. Kora subscribe rana kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Airfage Carf. No atuma image uyibona imeze neza cyane. No atuma sound uyumva imeze fresh sana. Ari muri cha kiganiro twabwiza ukuri show cha kiganiro kigwa akajyo keza ako kumenya amakuru y'abastar ako kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu obibayeho gute. Yes umwaka uraheze nibaze neza yuko hari byinshi wagezeko ukwiye gushimira Imana. Reka ndagusabe muri byinshi wagezeko uno mwaka uzobebuka gushima Imana ibyo utaragera ko reka nibaze neza yuko uzobeshikako mu mwaka uza. Yes uno munsi rero tubabwiza ukuri show ndi kumwe n'umwe mu bakomediye Uburundi bufise best Fleur wakoresha umwanya niyo turi kumwe uno munsi novuga neza yuko haramwe mu makuru yatumye ndamurondera. Hamwe mu makuru novuga neza yuko atashimishije abana bariya atashimishije abarundi. Na makuru avuga neza yuko ashobora kuba yaravyaye umwana ashobora kuba yarateye inda ariko atigeze yemera ko yateye inda. Je nka Loy TV Mr. Radio ndavuga ati reka ndamurabe kugira ngo just tumuhanure. Turabizi neza yuko umwaka uyurangiye hari byinshi twa twifuza kurengana ibintu bibi
ndifuze neza yuko rero best uno mwaka wohera yisubiyeko nimba vy'ukuri yaravyaye kubera ko atokwemera umwana nimba vy'ukuri yarateye inda kubera ko atokwemera umwana kugira ngo umwaka uhere ibintu biri mu mahoro. Best, welcome on the mic bro. Thank you. Meze neza Ndashimye. kumenga amanyama yaraheze none Mane samanyama gusa guhera gusa nyene uko umuntu avyuka nuko yirigwa arahinduka si imisi yose kwa muri kurasara canke si imisi yose kwa muri kuranezerwa birasaba ugahehegwa niko tuvyitwa. Rero mu gihe waheherewe ntituba dushaka umuntu basi yaguma tuzanira ibintu twaciyemwo twibutse kuko hari igihe wibuka bibi waciyemwo hari igihe wibuka vyiza waciyemwo hamwe ukaryoherwa guhanda ukababara muga kuri uwo mwanya bimaze kuhaba. So ni Mr Best Mr Comedian ya murazi neza yuko ndi umutandero kandi naje imbere zanyu kuvyukuri kuri ryazira nyene mumenyereye kuri bwa butandero bwanje ndi bofra akoresha umwanya ko mubizi ni Mr Best ya murakoze cyane. Abantu benshi bari bakuzi uvuga nkuko yavuze ati ndi umutandero abantu benshi bari bakuzi ntago bari kuzi muri iyi image then umenguri usigaye witonda ukuntu bega vyavuye kuki vyavuye kuki man kumwe gusigaye witonda ukuntu man hari ibintu bimwe ubona nubwo ibintu atabarira ari navyo mugo buryo bizaranye n'inguvu bizananye bikaguhatsa bro burya n'umuntu yahatse kugongwa n'imodoka cyangwa n'ikinga agiye mwibarabara bari makini umuntu bazo kwiba telefone ayifize ku mufuko canke mu ntoki bro nico kintu ca mbere yama yirinda telefone yiwe ntimuve mu ntoki. Rero je nanje hari vyampakije barabibonye vyagaragaye kuza kunterera umwana kunterera umwana wo ntiwabibona ari nkawe muri wowe nubwo basutu atobari nawe twatsi umwana sigwawe cyangwa nubwo umwana bari gwawe uziko neza ibintu wabikoze ukaryamana n'umukobwa muri ico gihe utazi neza ko umwana yavyawe cyangwa umukobwa wamuteye inda bararabara gacubona raje n'amakamera kandi wewe uvyifata mu gute ari nkawe ubwiwa. Sasa brother tukiri ngaho nyene bakuzi ba Light TV kuvyara samakosa tukiri ngaho nyene uvuze yuko bazanye umwana baje kugutera umwana bantereye umwana sasa kandi ngubu ujya mwana ku ruhande rwawe ujya mwana uramuzi cyangwa ntawuzi? Ku ruhande rw'wanje ujya mwana ntawenzi. Ujya mwana ntawuzi niye mpamvu uri yatumye bakuzanira umwana nka se w'umwana mu gihe kandi atawuzi? Bro urabona impamvu je ujya mwana bamuzaniye hari ijambo umukobwa yavuze ava yuko ujya mwana bamuzana bakiri mu biganiro je ikiganiro nacumvirije ngo ngiye kuraba se w'umwana ninasanga abayeho ubuzima bumeze neza ndamusigira umwana jewe ngende bisigura ko iyo ari gusanga gatoya uwo se w'umwana yavuga yari wewe cyangwa ni yari wewe ngo yari jewe urumva ati ngo ninasanga abayeho ubuzima bumeze neza se wande w'umwana bro nje kure kandi ndiko vuga se w'umwana bakuzi ba Light TV munyumvirize neza ntuyave witiranya ibintu umukobwa ngo yavuze ati ngiye kuraba se w'umwana yari inde se w'umwana yari jewe ati ninasanga abayeho ubuzima bumeze neza ndamusigira umwana jewe ngende nkasanga abayeho ubuzima bubi bisigura ko iyo yari kuza gasanga Mr Best ko tumuzi n'ukuntu yigaragaza ku mamedia mugo yavuye muhira agiye kuraba nde akaba umuntu atifise yaraje kuraba jewe se w'umwana ronganya iyo za gusanga no Best atari umuntu yifise kumbure ujya mwana ni ari no kuvuga ko yaranzaniye umwana ahubwo ari kuvuga ko aje kundamutsa bisanzwe akiyabonesha bushashe umuntu akamumenya bushaje ariko kimara kwinjira mu irya nzu mwiga ghetto yanje yasanze ahubwo ko yavyumvira yasanze yipanze mu bundi buryo bifite n'izindi poems zidasanzwe kuko je ndakora kandi sinkora ivya gusa ariko yaje kukuraba avuga ko aje kuraba nde se w'umwana no kugumugasubiramo none je narivuze ndiko ndari hakara abakunzi ba Light TV yaje avuga ko aje kuraba se w'umwana ariko se w'umwana aje kuraba si jewe uwo yaraje kuraba si yari wewe cyari ngira n'ikitiranwa je nta mwana afise sinavyara Chinda cha gasore kana kompanya ndacha ngo kumusoso man Mr Best sindigera ubwo best wait gatoya bakuzi ba Light TV tuze tuvugana ukuri avuze ko umukobwa aza kumuraba yavuze yuko agiye kuraba se w'umwana ndamubaza ati uwo se w'umwana yari inde ati uwo se w'umwana yari jewe ndi Joseph ujya mukobwa uramuzi cyangwa ntawuzi ni rya mbere wari umubonye iyo nkuru rero iyo nkuru wait ukeneye kumenya ivyo ndashaka kunyishure umviriza man wait best ukeneye kumenya ivyo wanje iyo nkuru yibaze Maria best je nakubajije ujya mukobwa yakuzaniye umwana avuga ko mwabyaranye
nibaze neza ko atari umusazi sivyo sumusazi nibaze ko atamusaza avyara kandi umusazi yavyaye baramwaka umwana kuba yaragise umwana nuko akomeye kandi n'umuntu wait gatoya bro nyumviriza neza sivyo nuko je nakubajije ujya mukobwa ni ryambere wari umubonye baza kukuraba muhira bakuzaniye umwana si kuri jewe ntiryari ryambere ryari bisigura ko wari umuzi ni si ryari ryambere ryari rya kabiri okay umunsi wa mbere umubona wamubonye gute wamubonye he umunsi wa mbere ndamubona hari mwijoro twahuriye mu kabare wewe nawe mwahuriye mu kabare moya mbiri zanje ndamuhereza umwana sa wait tugende gahoro bakuzi ba Roy TV avuze ko bahuriye mu kabare mwahuriye mu kabare mwari mwabiteguye canke mwahuye surprise ava yuko je mukobwa tubonana kwanza vyatangiye ku fanatisme yari umufana wawe arambwira ati best je nama ndakubona ugaragara mu bintu bitandukanye ndashaka kukubona live yawe rero ndamubwira ati wonye mu bishaka durire ku mutwenzi kandi naborewe mu mahera yiwe niwe yaba avuye ko dukora nivyo vyose yarasoye n'amahera yiwe turanwa turaboregwa kuzana na ro muhira we yajambwira gusa igihe duhuye ubwa mbere yajambwira ko ari ntaherwa gukora binamumerera nabi kandi byagaragara ko ari umuntu aguma aciragura amate uwo munsi muhura mwari mwabipanze canke yari surprise uwo munsi yari surprise man mwahuye surprise kandi wavuze ko mutari muziranye none nitwa umviriza wone sinzi ko bitahura man umuntu ashobora kubwira ati ni rya mbere mu telefone kuri phone ntimurabonana best ndinaka ndi umufana wawe kunukunuku ndifuza ko tubonana byokunda man tuge kura ko tumenyere dutora telefone za benshi kandi nzi ko kenshi umukobwa ya telefone duhurira ku mutwenzi nambwira ati duhurire ku mutwenzi ndamubaza gusa ukuntu yambaye turabonana man ibikurikira rero nyuma y'ivyo byose je nararyamanye nawe ariko inda sindayemera waragizene nararyamanye nawe nenda bihakana umukobwa jewe naramuriye twararyamanye ariko inda sigwanje inda sigwawe bakuzi wa Roy TV birababaje kwihakana umwana birababaje kandi nyimba warakurikiranye wait bakuzi wa Roy TV birababaje kwihakana umwana uzi uko wavyaye umwana amaraso yawe bro umwana n'umugisha bro wait waravyaye umwana oya uramwihakanye reka je sindavyara umwana ivyo bintu bisobanuye iki deja wewe nyene uhagaze ngaha uriyemereye ko umukobwa mwaryamanye ne nabihakanye why not utibaza ko ujya mwana ashobora kuba ari wawe mugihe umva ko mwaryamanye impamvu je ndavyemera ko umwana atari gwanje kuba narikingiye kuba mwararyamanye kondomu nta muntu atagitahura je narambaye kondomu kuba mwararyamanye amahigwe menshi arahari ko umwana ashobora kuba ari gwawe kubera iki mu bantu bose bagendanye none ikapoti ntayuzi best wait ntayuzi best kubera iki mu bantu bose bagendanye yiyumviriye kuzana umwana iwawe yuko wewe uri se w'umwana bro bisigura kujya mukobwa yarakekeranya kuko yarafise ubwoba man hari n'abakuru nigeze kumva pembeni yakandi gakobwa kambye ati ujya mukobwa man ngo je ambwiye yuko ngo ari karakekeranya ngo ujya mwana arashobora kuba atari uwi wawe urumva iyo jambo yakoresheje bro mu nyuma je umwana mbere warashima narahisemo no kumukunda kuko nasanze umwana ninzira nkase naramukunze nkase bro kuko naramwagirije mpitamo kumukunda ko umwana aguma yangara no kwa mushikanje yaragiye naramutwaye ndamutwara yaramara iminsi ibiri ariko iyo minsi ibiri je ntivyangiye ko umwana arikarerwa na mushikanje ndamukuraho nakubisikirwani yuko umwana abiwabo n'umukobwa bamuntumye byose ntibigize ntivyahonze umwana aramuma ntangura kuyererana nawe mani tutangura gutemberana nawe mu mabarabara nyererana nawe ku mugongo urazi ibintu nk'ivyo byose urabitahura braza ariko inyuma y'ivyakurikiye rero inyuma y'ivyo byarangiye na boyfriend amukubise kuko yaje yita mu bitamuraba agenda gutwara urya mwana urumva yagiye gutwara urya mwana bica birangira ngizene na boyfriend byarangiye ndanamukubise boyfriend wawe byarangiye ndamukubise man yaje muhira aje kwiburya mwana agenda mutwaye koresha umwanya aje kwiburya mwana muhira yarataramwiba ngo kubera ngo namukuye kwa mushikanje ntivyari ngombwa ko ndamukurayo kuko yabonye ko hari ibiganiro bagiye barankoresha ndamuhetse umwana ku mugongo bamvumbuye batazi ngo nibere naye man ibintu by'ibiganiro muze muvyihoza kuko umusuzi ugakoresha ikiganiro umusazi akume n'umutwe amene n'umutwe na kamera ntibazo sasa koresha umwanya wamukubise gute je koresha umwanya mpamvu namukubise hari audio yarungitse andungikira je yo voice avuga ati ngo umunsi peti yangu uzosura je kumburira indero ukanteza abantu nanje zo guteza abagukubita urumva yavuze yuko azocagirane azoca nkubitisha sizi ko bitahura muri ico gihe yavuze ati ngo umunsi uzonteza kandi ngo uzomburira indero nzoca ndagukubita
waramukubise rekoresha je naciye nisunga iki ajya amajambo yavuze byatumye je ngende iwe narakaye mani namukubitsiye mu nzu ndanamwugaranye n'abana babona barorera bishwa banje kuko sister siyo yarari namukubise kabuvyeyi narahanye koresha umwanya naramukubise narugaye inzu ndakubita mugabo watoye inkoni cyane bro nta vy'inkoni inguvu ndinazo yararize gutera induru yarayiteye man yateye induru avuga ati peste jewe ndakwingiza ibi bintu tuvyihoze mbabarira arakoma induru arasaba imbabazi aratakamba atangura gutuka umukameramani nange njanye nawe kuko je nabanje kugerana kamera yagumye hanze namutsikuriye mu nzu kamera iri hanze urumva kuko sinashaka ko bibonekana man ko ndiko ndakubita umuntu areze mushikanje n'abana babiri muga mu nyuma y'ivyo byose narabonye mane hari ikintu kimwe ushobora gukora mu buzima ugasanga uri kuribesha bivanye n'ivyo umuntu agenda arakora sinzi irenge uri kurabitahura mane ko ivyo ndiko ndavuga je kuvyukuri haro benshi banze nk'igitandero kandi bantawe mu bundi buryo mu yindi nzira yani bo ko bavyumvira siko babibona ndi umutandero ariko umutandero arahinduka kandi uko muvyumvira ko vyoguma birahinduka ibintu birahinduka wavuze ati umwana naramwemeye ndamurera nkase umwana je namaze kumwemera kuko umva mani kuko wihakana umwana bro atazi kuko nabiga biganiro viga mwana bro je narababwiye ati ajya ama TV yose yabipostinze biba bifute kuko ujya mwana niyakura kanabibona akavuga ati je naraguma nzungura ku media nkuko bro ujya mwana yokurana umutima mubi kandi vraiment umwana ni inzira karengana nazi nk'ivyo ari karakora mu buzima bwe urumva ucuvuga ati ibi bintu vraiment na uri wawe n'ubwo utori umuvyeyi imana umwana ubonye ngene ari karahangayika nawo byiwawe uvuga ati uyu mwana reka ndamwiteho bibeho bibaye yamana bese ko uno mwanya rero tuvugana uri se w'umwana kuno mwana kandi umva kuno mwanya kandi no mwana umva baramutwaye abiwawe kubiwawe umwana wari Gitega mugabo wewe wari wamwemeye nka general babaye n'umwana wamutwaye je nari namwemeye ndamwemera nkase muga ntarise nahakize kabuvyeyi niko no bivuga muga mu nyuma baca baramutwara mwana umwana ubabalizwa Igitega kandi nigeze mbona nigene baramutwara ikintu gica ngarukako waravuze amajambo menshi kuri koresha umwanya bwo naravuze vraiment menshi uravuga neza yuko koresha umwanya ari umugabo w'imbwa ari imbwa atamugabo arimwo n'amajambo navuga atari meza ku muntu w'umugabo afise abana bamwita se afise umugore ankoro areze mushikawe kandi akabandereye nabishwa babiri urumva n'amajambo atari meza cengaruka kuri ico kintu wavuze ko wajyamanye n'ujya mwana w'umwigeme ariko uramwihakana umwana why not uzi kutoba wihakanya amaraso yawe bro samaraso yawe banzureke gato wait gatoya bakuze wa Loy TV baca umugani ngo icyo udashaka ko bagukorera ntukagikorera abandi we mu kuryamana n'ujya mukobwa wari watanze inkwano muhiri wabo watanze inkwano muhiri wabo ko wavuze ati koresha umwanya ngo nta nkwano yabahaye ngo n'umugabo w'imbwa kugeraho umwitimbwa imbere ya kamera n'amajambo atari meza ku muntu areze banzureke n'amajambo atari meza ku muntu areze mushikawe agutungiye mushikawe atari mwibarabara amugurira buri munsi agafungura n'amajambo atagaragara neza wewe best ujya mukobwa wihakanye ko mwabyaranye wamaze kwemera ko mwajyamanye mbega imbere ko mujyamana waratanze inkwano muhiri wabo bro nta nkwano natanze kandi nanjye naciye ntahura yuko amajambo yose nagiye mvuga buge nasanze bavuga ngo isi irazunguruka bro burya si isi izunguruka abantu nibo bazunguruka ajya amajambo je navuze naratawe ko nanje ubwaje byonshikira ndi umutandero narataye indero naravuze ibitabaho ariko kuvyukuri kuri no mwanya jewe ikintu je ngomba nkore ku majambo mabi nagiye mvuga banze nk'igitandero ku kuntu banze jewe bro na page yanje ya Facebook mani ntigikurikirana ko bavuga ati ya page ni igitandero ubu ndabona n'aba followers baduga ndakese ndapostinga sindonka n'abavuga ati ngo uyu muntu turana reka tunamushigikire kuko bazi ko ndigitandero kandi ugiye nyine nagiye mvuga ry'amajambo mabi mvuga ko ari umugabo w'imbwa niwe yo support kugira ngo ngere kure mu vyiwaje je nifuza kugerako ariko je kuva uyu munsi ngomba nsabe imbabazi no kubona sitaje gusa igico ndabasaba gusa kuko nabaye ikiganiro cyose kaba kigeze ngaha munyemerere mu gusaba imbabazi
ntagire ikintu na kimwe mukata cange mugire hari amajambo ngomba mvuge kandi akomeye ni kuvuga deni wifuza gusaba imbabazi je ikintu ngomba gukora nyamukuru ni gusaba imbabazi by the way atukiri ngaho nyene wifuza gusaba imbabazi nde muri rusange kurumva neza yuko hari amajambo atari meza wakoresha kuri bofe wawe hari amajambo atari meza kandi n'umuryango ntiwavyakiriye neza muri ico gihe ndiko ndakora izo ngeso zukonye zo kuvuga nabi zo kuvuga nabi bofe zo kuvuga gute so je ngomba ndamusaba imbabazi kwanza akoresha umwanya icambere ngomba nce bugufi ahari ndazi kuko byinshi nabivugira kuri no TV ya Roy TV nyene byinshi yaravyumva nabivuge nga niba mbure no mu gusaba imbabazi ngomba ndabikoreye kuri Roy TV kandi ndaza arankurikirana ariko aranyumva bofre wait gatoya bakoze cameraman hindura kamera guca nkwereke hindura kamera guca bakoze ba Roy TV gera hane ya mzee bakoze ba TV gusaba imbabazi ntabwo ari bibi urumva neza yuko yifuza gusaba imbabazi urumva neza yuko yifuza gusaba imbabazi abo yababaje urumva neza yuko yifuza gusaba imbabazi bofure wiwe koresha umwanya amutungiye mushikiwe aho yagiye imbere y'amakamera akavuga amajambo atari meza aho yamwitwa yuko ari umugabo w'imbwa kandi nta mugabo abimbwa mu bisanzwe ntanderagira ari umuntu w'umupapa navuga neza ko sama jambo bro jewe reka manza mvuga ati imbere yuko ndamucira bugufi ndamusaba imbabazi bofre ndari gusubiramo kandi bofre naravuze ko utari bofre kuko ntiwari watanze inkwano ariko narabonye ko bitabereye kubivugira n'imbere ya cameraman iri kujya ni nko kumena ibanga ry'urugo vema narabonye ko ndi umwana w'igitandero bitakwiye kareka saba imbabazi kugira ngo no mu muryango subire ugarukira cya cyizere kuko mu muryango nta cyizere kikihari kuvyukuri vraiment reka je ndabikore ndi seriye kandi ngo ndabikore nivuye inyuma sikuvuga ngo ndiko ndiyeza ngo no musi ngo bambone ngaragaye muri ngo mu gusaba imbabazi ejo bambone mu bindi icambere nuko navuga ati nta jambo gerekeye kuvuga nabi cange gutukana jewe nzosubira kumbona ko kuri media kandi nta muntu nzosubira kubwira nabi ku rubuga ico nokora gusa musapotinge munyumvirize ku mbabazi zanje reka mbanze senge kwanza imbere yuko ibi byose bihaba mana data uri mwijuru no kuba dukurikirana ndaciye bugufi nishize hasi ntaravye ivyondi ntaravye icondi na gato kuko abirati ico bari byarangiriye ku mpanda bose barapfuye amen uyu munsi ndakiriye kano gakiza nje gusaba n'imbabazi uwo nisimbwa nizo kari umugabo w'igitandero koresha umwanya amen mana umviriza amasengesho amen aka gakiza nifuze kwakira imbere y'abafana ariko badukurikirana reka kabe nk'akanya ka Monia Fleur mana ari jambo yavuze Monia Fleur ati mana ndakiriye gakiza kuri wewe amen uwo ni Monia Fleur mana urabona ko vyari bibereye ni picture vyagaragayemo zige foto yagaragaje ariko asoma na Bibiliya Monia Fleur yaraberewe muri kita kiza kiyo amen reka rero nanje mana ubwanje umbe hafi ushishikare ko uyu mwaka urangira neza dutangurane neza n'abafana badukurikirana bambone ko nanje ndi umuntu w'agaciro ndagaheshejwe nawe mana n'ijambo ryawe ukuri kosa uri mana mu kibanza cyawe reka unyumve kujya nyene Monia Fleur avuze ati mana ndakiriye agakiza reka nanje uwo musi best mvuga ati mana ndakiriye agakiza sinzosubira inyuma nta muntu nzotuka reka rero je na Monia tube bamwe mu gakiza k'Imana mana kandi rige jambo Monia yavuze ati agomba kizwe reka rige jambo rigume kuko yarivuze ntihagire igihinduka ahubwo ahebe niga muziki ayihebe mana ayihebe vraiment turira mu izina rya Yesu Kristo ahebe ita muziki abandanya gakiza nkuko yabivuze mana mu izina ry'Uhoraho datuhambaye nizeye ko uri Imana yo mwijuru kandi utanga agakiza utanga n'imbabazi twebwe kubana abantu twama twakosheje byinshi hari menshi tuvuga hari byinshi ducamwo mana bitakunezera ariko kuri no mwanya ndakiriye gutungana mu mutima biciye kuri wowe mwami Yesu Kristo reka ubwiza bwawe n'imbaraga zawe
bimbeho mana nkuko abandi basenga mana ukabumva reka uno munsi numva ijwi ryawe mbone nabo nari nakoshereje bose mana bambabarire mbone commentaire zivuga turahariwe mwizaturaho data utanga imbabazi n'ikigongwe ndataramuje wa mugabo satani yo tumasubira muri izi ngeso mbi zo gushwana zo gutukana kuri uno mwanya no saha mizina ryawe Yesu Kristo Nazareti amen amen. Yes, bakuzi ba TV andibaza urabyumva iryo ni sengesho navuga neza yuko wenyene uruhande gwiwe yikoreye asaba Imana yuko ashobora kuja mu gakiza akanasabira mushikiwe Monia Fleur avuga ati imiziki yo yiheba hagaragaye amafoto ntaravuga menshi Monia Fleur n'ukuri ndamukunda cyane ni mushikanje nawe mu bandi no muvuga ati ni mushikanje kuri irya jambo yatuye aravuga yuko yakiriye agakiza mana reka ukorere ku majambo yiwe mana irya jambo yatuye ntirisubira inyuma ahubwo apfuma hebo umuziki abandanya gukorera nkuko nanje ubwanje mvuze ati reka nihindure je na comedy na comedy ngiye guha agaciro na comedy no yiheba ariko nkakizwa Imana yo mwijuru ivyumve amen amen amen. Yes, bakuzi ba TV bro ariko sindakira imbabazi sindabona bambwiye ko bambabariye sindababarirwa kabisa ndashaka rero ko bakozi ba TV umurasavye imbabazi nibaze neza yuko azihabwa nka jewe andipfuza nimba urabye ikigano ndagusabye wandike muri commentaire kumubabariye kugira ngo atangure umwaka mushasha ari mu wakiza k'Imana ko ariko arabivuga andipfuza neza yuko nimba warabye kino kiganiro ndifuza ko umuhimbabazi muri commentaire kugira ngo nawe yumva amahoro yumve ko ari murutse kugira ngo yakira gakiza neza atamuntu umwe afitanye ibibazo sasa brother yo brother yashaka kuvuga ijambo ryamege ngo turangize ikiganiro nibaze neza yuko bazoguharira bafite umutima w'urukundo ijambo ryanyuma novuga reka maze ndabashimire kuba mwadukurikiranye kuri no mwanya wose twamaranye nkabasabiye n'imbabazi imbere zanyu nkaba nongeye gusaba n'imbabazi oniswe imbwa ndamwita kandi umugabo atanyaye uyu munsi ndamuhaye ubugabo bwiwe ndamusubije ubugabo bwiwe kuko andereye mushikanje atunze umuryango mana kuvyukuri ukunyene ndiko ndabisaba reka ubwiwe nawe nyene ubwiwe avyumve kandi ndazi ko nababariwe koresha umwanya mushikanje ahuri vraiment nze kubona commentaire zanyu mumbarira yuko mwamariye nanje ubwanje ndaza kwiyumva mu mutima bakunzi ba Roy TV nanje ubwanje ndabakunda cyane murakoze Imana ibahezagire gisokuzi ba TV nagushimire brother reka nizere yuko bazoguharira bro aba bafana bawe reka nizere ko bazoguharira iyo umuntu yemeye gusaba imbabazi numva neza yuko yemeye gufata inzira y'agakiza yemeye gukizwa ka muntu mushasha uno mwaka yifuza kubaho afisa gakiza ndifuza ko uyu mwaka urangira vema ndi mu yindi shusho idasanzwe bagiye kungaragara basongiye kugaragara mu yindi shusho batari bwambonemwo kubw'agakiza kora Imana yo mwijuru kandi ndibaza ko atajambo ryasezeranye n'Imana risubire inyuma birateba ariko bigashika kandi iyo risezeranye iyo rivuzwe birashika gisokuzi ba TV reka ndagushimire cyane nibaza neza yuko ushaka kumugira imbabazi kugira ngo atangure umwaka ari mu kiza k'Imana ko yabisabye nibaza neza yuko nawe imbabazi wazimuhaye muri commentaire uzomuha imbabazi kugira ngo atangure umwaka mushasha ameze neza aje mu gakiza k'Imana ameze neza aje wari kurva kuri micro my name is radio kuri camera wari kumena Airfage Calf aniyo yatumye image uyibona imeze neza cyane niwe yatumye sound uyumva imeze fresh sana reka ndabwira ati uno mwaka wibuke gushima ivyize Imana yakoreye we love you so much wagwan.